tugasaba leta gushigikira no kongereza inguvu cyane mu gushigikira kino gisata cyo gupima ingwara, kubera ko mwese murabizi iyo mugiye kwa muganga kwigana ingwara ntibihagije gusa kugira ngo bamenye icyo mugwaye, ariko ibipimo byo muri laboratoire nivyo biza bishobora kwemeza canke bigahakana ko iyo ngwara wikeka yoba ari y'ukuri. Rero mu gihe ico gisata kiba kidakomeye cyane, musanga hariho ingwara zimwe zimwe tudashoboye kumenya bivaye no ku buhinga bwo kuzipima buba budahari. Bica mwumva ibikurikira ko igihe tudashobora gupima iyo ngwara bica bigora nuko tuyivura kuko ntitumenya ko ihari. Niyo igerageje kuvurwa ivurwa ari guhitishamwo, ariko nta kiba cerekanye by'ukuri ko iyo ngwara uyigwaye. N'umunsi rero twaturamutse dufise umutumire witeka aho yatugendeye kugira atuganirire muri make ishirahamwe ry'abakora mu gisata ca laboratoire niryo yashinze, aratubwira igihe ryatanguriye, aratubwira naho rikorera, aratubwira ivyo bamaze gushikako, eka araza kutubwira n'ico bifuza gushikako. Ndabaramukije. Turabaramukije cyane. Namahoro neza. Yego namahoro kwera. Yego nitwa Emmanuel Hakizimana, ndomwe mu barongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abakora mu gisata ca laboratoire cyo gupima ingwara kwa muganga. Iryo shirahamwe rikaba ryitwa Antebu, no kuvuga Association Nationale des Technologistes Biomédicaux du Burundi. Bibasha nko mu Kirundi ko biri mu Gifaransa, mu Kirundi mworivuga gute iryo shirahamwe? Mu Kirundi no kuvuga ni ishirahamwe rihurikiyemwo abakozi bakora mu gisata cyo gupima ingwara kwa muganga. Icatumye mwiyumvira iryo shirahamwe ni giki? Iryo shirahamwe ni ishirahamwe rimaze igihe, ko ni ishirahamwe ryatangujwe mu mwaka w'1994, ni gihe ndetse abakora muri ico gisata c'amagara y'abantu mu bijanye no gupima ingwara bari bakiri bakeya. Wiyumvire kugishiraho yashizeho iryo shirahamwe cyane cyane kugira ngo ashobore guhuza abakora muri ico gisata, babanze bamenyane baje hamwe kuko iterambere ntirishoboka abantu batari hamwe. Hanyuma icya kabiri kwari kugira ngo amaze kubashira hamwe bashobore kumenya ibijanye n'umwuga ndetse bashobore guharanira n'iteka ry'uwo mwuga udasanzwe wabo. Hanyuma ndetse kwari kugira ngo bamaze kuja hamwe bikunde ko bakarishanya ubwenge, hanyuma ndetse bashobore no kuza baraseruka mu yandi mahuriro yaba y'akarere canke mpuzamakungu ahuza abagize uwo mwuga wa laboratoire. Mumanze kwiyumvira kugira iryo shirahamwe na cane bakora mu gisata c'ubuvuzi babifashe gute? Iryo shirahamwe rimaze kujaho kubera ko nababwiye ko ryagiyeho mu bihe bitari vyoroshe, kuko mu 1994 ni hafi cyane kuko nta n'imyaka 10 yari iheze ico gisata kibayeho mu gihugu. Bisobanura ko bari bakiri bakeya, mugabo kuri bo kara karyo keza kugira ngo abo bake bahari bashoboye gukorana, bashobore guhura bamenyane ndetse bashoboye gutegura ingene boteza imbere uwo mwuga wabo. Mwakorera hehe ubu mukorera hehe? Iryo shirahamwe rigitangura gukora mu vy'ukuri ntiryari nkuko ayandi mashirahamwe yose abameze, ntiryari bwaronke uko rikora. Ryari ishirahamwe rikirondeza uburyo ritangura, rifise ivyiyumviro, rifise intumbero nziza, mugabo rikirondeza uko rishobora gukora. Ariko no munsi rikorera mu Kamenge, niho hari icicaro cyayo. Ibarabara ry'igihugu nimero ya mbere imbere